muri za ngendo amazemwo imisi zo kugendera abenegihugu bose bo ku mitumba igize zone Cibitoke, Everine Nduwayezu yasozereye ivyo bikorwa muri quartier Karurama. Tubamenyesha ko zari inama zo guhimiriza abenegihugu kwikingira ikiza c'ingwara ituruka ku nkende hamwe no guhimiriza abenegihugu kwitabira rusansuma itegekanijwe kuba. Muri izo nama zose hariho ibibazo yagiye arashikirizwa n'abatwara imitumba n'ubucimbiri. Ikibazo cagarutse cyane ni ikibazo kijanye n'ingorane ziri mu miryango, ibyo bigatuma abana bagwa mu mporero, bamwe bakaba bamayibobo bo mwibarabara, abandi nabo bagata amashuri, abandi bakabaho batiga. Mu gusozera iyo nama yo guhimiriza abenegihugu kwitabira rusansuma no kwikingira ikiza c'ingwara, Everine Nduwayezu yafashe akanya aratanga impanuro ku bagabo n'abagore bubatse. Gerageza rero bashinga ntahe ubu bwami Imana yabahaye ku isi kugira ngo mubuganze muri mu maboko yanyu. Umuhabara arararonse Amstel, umuhabara arasumba umwana narabibonye. Umuhabara ararariye brochette, umwana araye inzara. Ariko mubikore mwibuka neza igihe Adamu Imana imusinziriza imukuramo Eva, yamukuyemo ari umwe, nta bagore babiri yakuye mu rubavu, yakuyemo umwe, barabana mu itongo, barinze bava mu itongo ari umugore umwe. Umugabo Imana iramubwira tuzojya urushe, ntawe yigeze ibwira ko umugabo atazigera ahangayika ku isi. Umugore nawe kazovyara arushe, nivyo mwibonera kugira tubaronke tugakwiye gutanga ubutsima. Ariko ubu byarahindukiye, umugabo ashaka kwica, umugore ngo yiruke. Si bose ariko bariho, kuko n'ibibazo twakira mu biro bitandukanye. Nimba wumva ko atarasiyo wowe umugore ngo agaburira abana, ushaka ko uyo mugore ayikura he? Yararusha abana arabashira ngaho. Nawe Imana yarakubwiye kuzogirusha, ubwirizwa gupambana, ukagwa, ukavyuka, ukivumbagaza, ugasa nabi, ugaponda igipondo, ukavanga ibeto, ukurira ku nzu, kuko niragi mwahawe kuva muva mu itongo rya Edeni. Ntidukora ibintu rero twiremeye twebwe ngo twibagire iki jambo rivuga. Ariko iyo umugore aruza gufasha, ya mafaranga yaronka yazanye yose ati je narose 200 uyu munsi, sheri ngaya. Ariko muri aya burya ndakenera kunywa mu icupa 2 cyangwa 1, hamambwira yandi dusume gute. Umugore nawe umwereka tumwe twose yaciye no wacazana ati nanje yiwanje ngaye. Genda rero unywa amacupa 2, aya nawe dusumira abana, aya nawe tuyabike burya mu kwicenda harageze tuzogura amakaye. Kubera iki? Babaye umutwe w'urugo mwiza. Unyegeje akaba ari wakora 1 2 3, ntuzosubira kuvuga anga yumve, uzovuga ahubwo aca gucira mu maso. Kubera iki? Wamaze wataye ikibanza cawe Imana yagushizemo. None wowe bigenda gute wumve neza ko mu kibanza cawe Imana yaguhaye cyo kuganza ubwami wakaye mu rugi wawe, ko wohungabana ukabona ko ingufu zose wozihebera umugore kari wabwirizwa gukora ibyo wategerezwa gukora, niho hahera agasuzuguro. Gerageza rero mwiyubahirize nk'uko Imana yabubahirije ku isi. Imana arabubahirije, subira umenye uti umugabo ni urara wiyumvira uko umwana aziga, niwe wiyumvira uko umwana afungura, niwe wiyumvira uko umwana umuvuza. Hama hamunaniriwe wamufasha Imana yaguhaye, uramuhamagara ati none mufasha wanje, burya we naho nagiye ukaba wiriwe nawe hariya ntaco waronse. Umufasha mwiza rero ntaco azokunyegeza, acazana akagufashiriza aho ugeze. Tuje kuba mama kumva ko nawe gusigira ngiye kundi mugabo kurondera iki? Ico gishasho umugabo ugiye ko aza kuguha kirutuma uruvuye mu nicaye. Nimba ubona yora aguhenda akaguhendesha, nimba umugabo atakwambika wakabona ko yakugurira bya bitenge byo muri Kongo bizimvye, nimba ni marewa umugabo akwambika gashwasho. Irya marewa ikubwira kubera muhana umwanya wo kuyaga akureyanima gusa, agukuramo ibibazo byo mu rugo, muva murahuye, mumaze kubana ugakura nawe agakura, mukamanika kuri portemante. Ukwezi kumwe amezi 5 araguhaga, ikintu cyambere agutuka kubwira ngo n'urugo rwa mbere rwarakunaniye. Timbe wataye abana wabyaye wowe ubwira ngo urankunda,
ugaca uba mu buzima bwo kwicuza igihe cyose. Umugani w'ikirundi ngo umukenyezi akenyerera ko. Twese ntabwo twera kandi twese ntituri muri paradizo, ntitwubatse nk'abamarayika. Ingo zose zifite ibibazo bitandukanye, ariko ibibazo tuhura nabyo mu ngo tubitwara gute mwaba mama? Ni kubera iki mwifuza ko tukigumana umunezero mu gihe umunezero wacu wahereye muri fiançailles? Hama ukurikirane wa mwana yahatswe gupfa kubera we, urabe ko yabyutse ameze neza, urabe ko umwana yagiye ku ishure, wowe ututswe n'umugabo ntuze kugushamo politike abana ngo so ni gupfu, ngo se ni shaka umushiremo ko sari gipfu. Wibuka neza ko uwo mwana atawundi muryango yavuye atari murya muryango nyene uvuga ko sari gipfu. Rero nimba ubona aparanganye gatoya, reka kuca ubihagarara ko nango biguparanganye, uco wibagirana wa mwana wavyaye ko ejo ni wamusiga azobagize ibibazo. Gerageza vyanye bitabavuye ko n'Imana izobashigikira. Kandi wowe wagerageje Imana iragushigikira. Ikintu cuba ku rugo singere ku yindi, ikintu cuba ku rugo si ugufata ingingo, ikintu cuba ku rugo ni ukwihanganira, ni ugusenga, ni ugusabana imbabazi, ni ugutahurana. Ivyo vyonyene birakwiye. Ukabona ko icyabaye ku mugabo nawe cyo kubako, umugabo akabona ko icyabaye ku mugore nawe cyo nubako. Ibyo mumaze kubona ko mwese mushobora kuja mu ntege nke ziki na kiriya, mugasabana imbabazi, mugapfukama, mugasenga, mukaryama, Imana izobubakira, ibashigikire, rero abana banyu bashike mu bigero, Imana ibahezagire. Wavreb ijwi ry'ugwaruka FM.